abashinga ntahe rero mbega ni bande? Umushinga ntahe rero kubw'abanditsi batari bake harimo na Patina Okaja ngo umushinga ntahe ngo umugabo yahawe intahe yo guca imanza, kandi rero ngo aba ari umugabo akuze afite imyaka rero nka 25 n'irenga. Aho hambere 25 turazi ko umuntu yaba akuze bikwiye, kuko ntibatira umwana kandi ntibatira n'umugore. Umushinga ntahe rero bamwita kandi umucamanza, kuko bavuga ko umushinga ntahe ari ijambo rivugwa mu kwerekana iteka umuntu agendana batavana nayo. Rero ngo izina umucamanza rikavuga cyane ku muntu ari muri ico gikorwa cibango ryo guca imanza. Abagabo rero nibo bashinga ntahe bahwaniye ku nama ijambo canke gutatura batasi. Niho rero bagira ngo kananira abagabo ntiyimwe, bashatse kuvuga ko uwanse kumviriza abamuhanura canke uwanse ko batatura amatati yiwe byamahura n'ivyago. Iyo rero abantu batase bakananiranwa, naho niho baca bahereza kugira ngo murabishira abagabo, kuvuga ko ibintu binaniye mwebwe muri babiri abagabo atakabananira. Naye rero nagakona abacamanza bahererekanya uramukiwe n'ijambo akagera gakubita hasi mu gushimika ku ijambo. Intahe rero yahavuye kandi yitirirwa ijambo riheza ryo gutsindanisha ababuranyi, no kuvuga rijya jambo bavuga ati bashinga intahe hajya bakagira bati naka uratsinze, cyangwa bakagira bati naka uratsinzwe kubera ibi na biriya n'ibi. Hari rero ibitari bike baramukwatigwa, aha tuvuga ko bagenzura imigenzo yiwe mu kibano, no kuvuga imuhira no mu mihana. Hama rero bakumviriza bumve ko avuga n'ingingo, ubwenge bwiwe butazindwa, kwashiruka amazinda, bakaraba kandi ko ari n'umutima azi kwifata n'ukwigumanya, adaturimi adakaza twagwe n'agashavu, ko ari ntungane mu rugo, abanye neza n'umugore, atari gishushungwe, ko atiba, adahera n'imyenda, azi kandi kubaha abandi bantu nabo bamukuriye. Ikindi rero barabanubwira bwo kwimara ubukene, kuko banka ko murashobora kuzojya ibitaruranye. Umushinga ntahe rero yaragendegwa, none rero yabwirizwa kugira ico yiha n'icabandi, kuko utagira uko yigira ntiyasaba ubushinga ntahe, atari buronka inzoga zo kwatigwa, azi kandi ko ari mbundege, kuko abandi bacamushisha mu ijisho. Ivyo rero vyaba kugira ejo canke ejo ntihazogira umunzanira amatati ngo amunanire gutatura kumbure kubera ico yoba yamuhaye. Mu kwatira rero kera batira kubiri, hari rero abatirirwa ku nama n'abatirirwa imuhira. Mu batirirwa imuhira rero haba hariho rero abironkera ubugabo n'abafatisemo ryabase. Ubushinga ntahe rero yapfuye afite umuhungu aboneka, nyamuhungu we rero ngo yarashobora kwishikana ku bagabo akabasaba ko yosubira mu kirenge case, nabo rero bakamutuma inzoga nka zibiri zo kuvugira ko ijambo, hama bakamwatira akabiga icocoro kumwe kwase. Nivyo rero bita ukoza ubwato bwase. Bavuga ukoza ubwato kwase iyo umuhungu asavye intahe se yari yarahabiye amaze kwitaba Imana. Igicocoro rero n'umushinga ntashitse yahawe intahe atakiri mu mugongo w'uyundi. Abandi nabo rero basabirwa na base canke bagasabirwa n'umuryango. Hari aho rero batira rimwe naho batira kabiri. Abo batira kabiri rero rimwe niryo gusaba inama. Umuntu rero yatanga inzoga nka zitanu canke nka zitandatu zo kuja mu mpaya, hama rero akabaranywa mu bashinga ntahe, mugabo ntacu rubanza. Ni bisigura ko batashobora kumutaramura igihe abashinga ntahe bagandagaje canke intahe yamaze gusasa. Ku munsi mukuru rero ukwatigwa kwa gose ho rero yaba yaranaterereje, buca rero yatigwa yaratanga inzoga zo gukura agakumbi, hama rero bukeye yirwa teretse bose bakabona ko yatiwe. Uyu munsi rero nyene kwatigwa nta na kimwe yarabwa ko icyo umuntu ashaka kubaza cyose yakibaza umuhetsi wiwe, turetse abakwe n'abagavye. Batangura rero kuja mu majambo yo gutereka inzoga. Ibitereko rero ukabija kungana, agategura rero impange n'imyuhiro, hagacaba rero igitereko c'abagabo, igitereko c'abakungu b'imbere n'ikindi c'abakungu b'inyuma, uko bagenda bararutana kumbure ku bantu bifuza kuzoba bashinga ntahe, ko n'abashinga ntahe gatoja kubibona ko basanzwe barutana. Abakungu b'imbere rero nabatanze inzoga, hama basohoka bavyaye binjira inzu shasha, hama abakungu b'inyuma nabo nabataratanga inzoga na rimwe. Hama rero abagabo nyene nabo bari kubiri, hari abagabo batiwe ariko batarahabwa intahe, abo rero bateragira mu misi mikuru, umunsi mukuru gusa. Abagore nabo rero mu kigo bagira ibitereko nk'ivyo nyene, hakaba rero n'igitereko
twovuga cabakwe n'inzoga y'umutware niyo umushinga ntahasabwa ijambo. Bamaze rero gutegura ibitereko n'imyuhiro abagabo baca bamuhagatira hama rero bakamukubitana ku nama bambaye imbega n'igihete mw'izosi n'igitako ku mutwe kubitana ku nama bambaye rero hama rero n'icumu giwe hama bagashonyanga banyongotera. Umuhetsi rero yarasaba ijambo umushinga ntahe mukuru w'agacimbiri. Uyu mushinga ntahe rero yaca yemera hama rero akamugabira intahe kuko ijambo ryabaye umunoni ryaruzuye. Umushinga ntahe rero mukuru yarakira intahe hama rero akamushikiriza abari nka bose rero bati nejo bundi muraba mubonye nakaratiwe n'umwami w'abagabo n'umwami n'abagabo arabaye ijisho ry'umwami uzokenera urubanza rumugoye aramutaka. Uyu rero arakuze wabaye icegera c'umwami iryo muzomubwira muzoba murituye ku mwami arabaye umugabo uyu munsi uri hejuru. Ntibagiye rero uzotinya kumubwira ntihagire uzotinya kumubwira ibimugoye. Baca rero bamubarira nawe ati yewe gamushingana ubu rero urameze akabuye k'abagabo niba wahora uteranya genda ubireke niba wabesha genda ubireke kuva uyu munsi abagabo n'abagabo barakwatiye izuba riva Uburundi bubona. Ugasanga rero aho batatu aho batata ubatature ugasanga ivyona ugarure urabaye umugabo rumeno urakiza ubugaba ubaye umugabo hejuru rero hagakira kigusindira ugusindira ntumusubize urataka abandi bagabo naho ukaja kugwana uzoba utukishije abandi bagabo bazoheza rero bakwengeshe inzoga z'abarengwa hama rero urabintungane naho urubanza uzoca ntuzoba uruce wenyene uzoba uri kumwe n'abandi bagabo. Abaraho rero bagakura ubwatsi bagakuba amashiko abaye umugabo baravyina rero bakurakuranwa abagabo n'abagore umugabo azina amazina kumbura akayavuga hanyuma bakanywa bagashira imyuhiro n'isasuro. Hakazira rero ko inzoga akazira k'inzoga y'umuhetsi niyo umushinga ntahe nyene gushikiriza intahe n'iyindi y'umutware. Imyuhiro rero havuye barasaba inzoga rero zimwe bavuga ko bavyita rero ko ari ukuraba ingwa izo nzoga zingwa nizo guca baraba ingwa bimwe navuga kuraba ingondo umugabo yatiwe. Iyo ni inzoga rero yo gushika mu bagabo n'ugwinjizo. Izo rero zikamye bazana iz'umuryango iz'abagavye inka iyo rero umugeregwa yaratanga inzoga y'agataka uke rero baraheza bagaca baza ngo baje guhwanya inkono naho nyene bakirwa baranywa. Urumva ko cyari gikorwa umwanya muremure atamukene yari kukigira. Umutoni rero yaritugwa mu nama ibwami canke ibuganwa shebuja rero yamubona ikibangukiro nawe rero akama mwihweza yabona asobanura amajambo akamubwira ati uratuma ko abi wanyu baze kuraba aho watigwa. Wa muntu rero akagenda hamagara umuryango wabo hama bakazana inzoga nkeyi nka zine hakavamo rero igenda imbere y'ivyo shikana ibwami. Umwami rero yaratuma ko irari mu gihugu kuko uyu munsi ntiyatira umwe n'uwundi wese w'umutunzi yageze gusaba ibwami yasaba kwatirwa n'umwami yaba yatumwe ko kuko abatiriwe mu rurimbi ibwami baravugangwa mu gihugu bagatinywa kuko ibwami bishikira ururimbi. Ngira twarabonye ko hari sentare y'ibwami urumva haba ahantu hakomeye. Aho rero batigwa n'inzoga n'ibimasa vy'ibwami. Umwami rero yatira abantu biwe ntiyashobora rero guhaguruka ngo aje kwivugira amajambo yatuma umutoni akuze akaba ari we ashikiriza amajambo yerekana abantu batiwe n'umwami. Uwatigwa rero n'injishi yarongora akukurutse umugore wiwe yashika abamushinga ntahe kazi kuko yatiwe ibwami. Bahejeje rero baca bazana ingorore n'imibaro y'ivyuhiro canke ikirago c'indava hama rero uwatirwa ku nama yahava aja gutanga inzoga imuhira ashengurutse zo kumenyekanisha yuko yatiwe kandi yatiwe ibwami. Nico bita rero agasimba mugazo rero niyo nzoga yaca aja gutanga amaze gushika muhira kuko yabavuye kwatirwa ibwami atatiwe abantu bamubona rero. Hama uwatirwa muhira wewe ntiyaje guca imanza ku nama canke ku irurimbi ibwami asanze abashinga ntahe bariko baraca imanza ku nama ibwami yaca ataramuka. Umuganwa rero we yatigwa arongora yaca rero yararongora akaba yatiwe agacamuwa amuha rero n'urwo rw'inka
akamuha n'igihugu. Ariko rero naho biri uko abashinga ntahe nabo nyene ngo bararutana ko bavuga ko abashinga ntahe barutana mu kuvuga umushinga ntahe rero azi kubaza urubanza no gushinga ubwo baja guca kimwe n'abandi batinya kandi baca bamwubaha cyane naho bose rero baba bamenze ko hari rero abitirirwa ibihayisho kuko batunze, abashobora kwatirirwa ibihayisho kuko batunze kandi rero bagashaka kunywa no kukirago bakatirirwa ico yamara batazi ico bavuga cita urubanza. Umushinga ntahe rero yamenyekana mu guca imanza, aho rero yashika bagatanga inzoga z'imanza, baramubona bakazibuganiza agasoma umuseso mu kumuha iteka aho raha ababuranyi bamwitwarako, hama rero akabacira imanza neza ntarabe mu maso y'abatunzi. Ahandi rero batutanira ni ku kibanza, hari abashinga ntahe rero mu Rurimbi tumvise ko barabatiriye ibwami, ni nko muri sentare b'ibwami baruta rero abo kumugina. Abo rero bo muri sentare baca imanza nyinshi kandi zigumye zidacirirwa mu gihugu. Nuko rero ivyo bashinga ntahe twovuga, nibaza ko mu gice gikurikira tuzoraba ingene baca imanza n'ubwoko bw'imanza bwariho aho hambere gusumba. Kazoza FM, be your own boss.